barabimbwira ariko jewe ntarabona ko abarakubwira ko uzikuririmba ariko bo oya abakozi b'Imana bakunze kubimbwira mbwira ati uzomuririmbyi Nk'Uko bizogenda gute ko ntavyo nabona ko numa ko hari sinabona ko umenga nyene je bintareho bizoca uno mwaka rero nawe wavuze ati reka ndabishire habona tu umwaka kabisa nasanze nyene vyabaye nasanze vyabaye we buruhukiro kumutima wanje wambereye vyose nkeneye mu buzima sindicuza na rimwe kuba ndakumenya. This is Flash TV. We shine to progress. Yeah man. Hello everybody. Twizera yuko mumeze neza. Ino ni Flash TV 257 behind the camera mba ndi kumwe na Ireri Tazoyi twakira Praize all the way from Ndufacom company. Meze neza. Meze neza cyane. Akomeye. Sinidoga. Uragunda gutwenga? Cyane gose ngo vyongeretse iminsi yo kubaho niko bambwiye. Bivuze yuko ubigira kugira urambe nta nubwo ari kamere kawe. Oya ni mu kamere navyisanze ngo mugasasanga davantage birafise inyungu. Umva kera wabikora utabitsa gusanga mu nyuma bifise. Mu nyuma ncasanga birafise akamaro yego. Muri Ndufacom gute murakomeye? Kuri turakomeye kabisa twidoga kabisa. Kabisa. Ushebwe Bujumbura? Vyabaye ndanse n'ukuri. Ni atari. Kuraba ahubwo nyene ngira ngo tukimukira mwijenda. Ako bujwe mwabana mwijebura nanjyohera kuri sinzi impamvu abantu menga bipfuza kubuhunga. Uramaze gushika nko muhira wiriwe kuzuba hanyuma ukoga neza ugaca unywa nk'akantu kakanye. Umve uhahawe biryoshe. Uriko urakambwira nirizo ko woca ukanzanira umutamaye n'akantu gakanye. Muganye turagatuma ko nta kibazo cyo kwakira. So tukumenye rero nk'umuntu ahostinga muri Ndufacom ariko uno munsi ni Praize yamaze guseruka nakira Lionel bona yuko nawe yamaze kuhashika. Irangiye ndabuvuze niwe ari karandera. Turamwakiriye cyane nawe n'umukunzi wa Ndufacom kabisa. Araza muri Ndufacom. Yo kabisa n'umukunzi wacu cyane. Aciye agenda araduze. So nako ndavuga nti tukumenyere nk'umuntu ahostinga as umu YouTuber kuma YouTube of course ariko wamaze kuboneka nk'umuririmbyi. Nongabire iserutse uno munsi warusanzwe ifise canke ni kwa kuruma natabagenzi banje bariko barakora ibireka nanje ndabikora. Oya kabisa je si kintu ndiko nkora kwigana abandi ariko ni ibintu vyandimwo kuva kera nyene kuva za 2007 ndi mutoya ndabizi nyene barabimbwira ariko jewe ntarabona ko abarakubwira ko uzikuririmba ariko bo oya abakozi b'Imana bakunze kubimbwira mbwira ati uzomuririmbyi Nk'Uko bizogenda gute ko ntavyo nabona ko numa ko hari sinabona ko umenga nyene je bintareho bizoca. Uno mwaka rero nawe wavuze ati reka ndabishire habona tu umwaka kabisa nasanze nyene vyabaye Nisanze vyabaye ubu dukubise indirimbo yitwa Sinicuza indirimbo ubona yuko irikirana duga statistique ni nziza nk'indirimbo ya mbere mu ndwi ukabugeze abonye ugeze kuri views 1000 ibi bintu wowe vyakira gute? Nukuri ndavyakira neza cyane kandi ababikora ni babandi nyene ni mwebwe n'abandi kabisa. Yego
ariko igikorwa nyene tu ubona yuko ari igikorwa ndabona ni ikiwanje ariko igikorwa nubwo nogikora ntabona ko hariho abariko baranshigikira ngo mbone ko hariho abariko barabikurikirana ko hataho vyoshika boba bitwa gutamba wirorera urabizi gutamba wirorera ndabibona ndiko namba nirorera indirimbo rero iciyumviro sinicuza caje gute iciyumviro sinicuza uko caje ndakunda gusenga rero nariko ndasenga mbaye ndiko ndasenga ndahaniye ndipoze je no mu ndirimbo maze kwandika ndafise indirimbo zitari nke hariho abandi bakubwira ko bandika ari mwibarabara yiyumvira indirimbo ari mwibarabara yiyumvira indirimbo ari hantu jewe ntari ahantu nyene ngo mbe ndi muri mood yo gusenga nta ndirimbo ndongo rero iyo ndirimbo yaje ndiko ndasenga nasoma ijambo riri muri Daniel 11 havuga ngo abantu bazi imana yabo bazokomera bakore ibikomeye iryo jambo ndarisomya cyane ayo majambo iyo ndirimbo rishari gucengetera mu mutima cyane bukanyene n'ibintu nyene byishimye by'Imana yakoze usanga no mu yarya amajambo novuga ko ari nk'intahe kuri jewe testimony song sinicuza ni testimony song wanje turi imbere ko gakorasi gatoya reka hano ntabavati usanga cyari nawe yayirerembye oya reka bumvirize nibaraza kujija weburuhukiro kumutima wanje wambereye byose nkeneye mu buzima sindicuza na rimwe kuba ndakumenya sindicuza na rimwe kuba ndakumenya Notre vibration d'ici. Nuko sinzi ko wumvise ko ryoba ari ijwi ryanje. Ko wamutse kumva yuko ari Fafa wanyawe kabisa. Fafa abantu bitega ibindi bikorwa rero canke ni kwako n'umuntu aza kabipa agakora akantu kamwe je ntibasubire kumubona. Oya je urumva indi bikorwa uburyo bubinkundiye n'ubu nyene nozinduka muri studio ejo mu gatondo ariko nizera ko Imana izoshoboza ko nimba Imana itanga igikorwa mu muntu bifise uko bigenza ikagisapotinga bikagenda muri ndufa kwa ariko muri hagije kabisa agafaranga kahari gukora video nivyo bacerwa musanzwe munazikora ubwoba se ubufitiye hehe bizogenda neza twizeye ko bizogenda neza ego turabyizeye cyane rero izindi ndirimbo zirahari kabisa sindi ugiye guhagarika ngiye kubandanya nifuza ko ivuga butumwa riciye muri Praize and Worship igera kure nyene kugera ku mpera y'isi kabisa. So rero umuntu yamaze kuba no artiste nuko abatangiye kugira n'abandi bantu bamukurikirana nabonye no kuri YouTube yawe abantu baragukeje cyane gira akajambo kamwe canke tubiri ubasigira kuri akajambo nobwira abantu bose bankurikiranye abantu bagerageje kuntera intege nabwiye ko gutamba wirorera ari kibazo ariko narabonye ko mfise abantu bariko barakurikirana ibikorwa byanje ko ntatambye nirorera mba no babwira ngo ukuri mubaho aho muri umuntu wese yagize icakora abakoze amapartage abakoze amakommentaire abagize abone bose rero ariko nusi aho nshaka ntiharagera nyene ntibagende bagire n'izindi commentaire ya mbere hariho indirimbo ya twayishize kwa ipininze hasi baza kubona link babandanya bayikurikirana bayirabe ku bwinshi babe n'ababone ariko nk'ababigize nagoma nibutse hari umwe yambaje ati nkuba yaragize sabone hari umuntu nk'ujo nakubwiye ngo indirimbo yawe narayikurikiranye ngo noguma ndayikurikirana ngo hari ico byo kongerera hari uwo cabona ngo agize sabone nka zibiri cyaye zitatu byo nyine ngo biba ari karakora neza akagoma agira sabone kari kumagira sabone ahubwo nagomba bumve ko bagira sabone rimwe azigize kenshi yo bagize na kenshi barikara agize nasanga nyene yaparanganikiye
ego kabisa tugushimire cyane rero tunakwifuriza iterambere uhoraho imana bane nawe mu bikorwa amen amen yawe. amen amen kabisa tumukezera abantu muri Ndufa Kome ati muri fresh barabatasha Ndufa Kome bariko barakurikirana Fresh TV gatanu kuri gatanu Kabisa. kabisa murazi ko muri abantu bacu ndiko na Fresh TV yose murazi ko kabisa turi bamwe kandi nyene tugenderanira cyane Kabisa. rero ndibaza bariko barabikurikirana wow. This is Flash TV. We shine to progress.